uravye umuziki w'Uburundi muri rusangi n'u Rwanda shaka nshiremo kuva mu mwaka wa 1997 novuga ko umuziki w'u Rwanda n'Uburundi warashoboye kugwingira warapfuye umuziki w'Uburundi n'u Rwanda warapfuye generation ziri nyuma y'iyo myaka mu Tanzania rakubita mugabo uzomva myujijemo agasingeri cyayitekaniye umukongomani yari Inos barakubita uzomva kubisemwo akazede ayipobera cyangwa uturumba hariya kandi aguma ameze neza wangu none twe natwe umurundi arakubita akava muri afrobeat ngo wapi ngo ahango siho ngo mapiano ngo reka ngo ndabereke rero ngo umuziki usohoka urasohoka ugiye yayo arabibonye bagufata uko bishaki kandi uri umurigent warukwiye kubahwa n'amafaranga uyafise mugabo uri umukozi mwiza uri umusuma mwiza niko twovuga ukurigezageza kwiba amasire y'abandi mu gihe gwawe wabitaye rero wisamburiye ko urugo rwawe nta muntu n'umwe akubaha yes ndaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagenda natwe muri benshi muri kurikirana ndetse mwana dukunze ariko kandi mukadukundira ibikorwa byacu amazina yanjye ni Starboy the Ship make sure ko amaze kora Star TV amaze kora sabone kugira ube umuntu nyene akwije nyene byose ubu umukunzi wa Star TV nyene akwije buri kimwe iyi ni Star TV nyita Mr. I don't care ushatse unyite Dorabo ushatse unyite amazina yose wifuza ariko kandi ubu umwaka mushasha 2026 umwaka wo kubona buri kimwe cyose umwaka wo kuronka ibyo twarondeye muri 2025 tutashoboye kuronka ariko 2026 tugiye kubironka kubera ko umugambi w'Imana ni muremure cyane kandi Imana iguhera ku gihe niguha muri 2026 azoba ari cyo gihe cyawe nitagwa 2026 ni gutegereza muri 2027 so rero ino Star TV no muryango wagutse bisigura ko nahantu hashobora guca abarundi bose muri rusange nabwiye ati vous êtes des consommateurs vous consommez ibyo mba nabazaniye bisigura ko ibyo mba nabazaniye so nivyo mutegerezwa gukonsoma Najana ko namanda babwiye ati fashora fashije kwera ko twese turinga kwera twafashije so mumwe mbwa Star TV mwamumubona cyane mu mafoto mwamumumva cyane mu ndirimbo zitandukanye kumbure kuri no munsi twavuze ati reka tumutembere kwera ko numwe mu bafise uruhara runini cyane ku muziki imwe igenda isohoka yaba myiza ama hit song menshi atandukanye ariko mukabibagirwa sometime abariho babazanye ama idea menshi cyane umu artist arazana idea nawe akavuga ati iyi niyo yogenda neza cyane bamwita Jibo let's get it musaza Maji umeze neza cyane Ano wawipo wenyene wituriye. Wana kama kawa. Umuproducer akorera muri quartier henze. Quartier y'abakire. Niyo ya mbere hajya. Birenze mani. Uzikuza gupanga utari umuseye naho nurihigwa. N'umuziki vinura henze. Urarenze. Umeze gute rero my brother? Wana I'm good. Amwita Jibo da class. Yes. Hayo bagwa ngo ni wongo ko nabonye ikibondo cyawe musa. Bashaka ngo ni wongo. Bavuga ni wonkwe narajije konkwa narahejeje ni kera zamani cyangwa ubona amatagitango byose aranwa n'amaji kabisa usige byose karibu cyane rero muri Star TV ko muri turamukiza n'abakunzi ba Star TV muri kano kanya rwandukirana ndazi ko ni for the first time dukoranye ikiganiro ariko mu gihe tuba dufise urubuga tuvuga ati anytime umunsi n'ugera tuzakorana n'abantu kanaka of course yakwera ko dukoranye na bose umwaka umwe usanga undi mwaka tuje tubura abo dukoresha karibu cyane ko muri rusanzwe waramutsa Star TV ndabaramukije abakunzi ba Star TV n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusange umuziki muri rusange n'abakunzi ba Star Boy ndabaramukije cyane ntabwo menyerewe mwibi bintu by'amakamera ndibaza digake cyane mama navuze ati urumva rero umuronde hari amaze gukora hasi tume tugira na video yiwe ku rubuga rwacu of course mwarantereranye mwarantereranye ama media je ntabyo twakora bana barindiriye nkababo oza ejozo cyane bangendera biraryoshye amahaza ba artiste benshi cyane mba nkeneye n'ama media nyene baze azaraza agusha ko kwerekana hari warondeye aragukwera
mbo ego mugabo si cyane n'igihe n'icyari bwagere bivanye na programme y'ibintu mugabo navuze tereka tubikore mu gihe cya nyacyo muga ntabona urenganya kuko byavana n'umwanya uraza umuntu bisaba ngo akorere kuri programme kabisa nuko ikibazo cya mbere kiravuga guca Jibu yaje kwisanga muri bino bintu gute bya production byagenze Jibu ni producer Jibu nivyo byatanguye kubaho ubwo Jibu wewe ngira ngo sinobivuga ko byatanguye kera mu buzima bwanje nakuze muhira hari studio de production ndabikuriramo ni mtama wawe kora mutwe mukuru wawe no ni studio yakorera home nyene tukujya umuntu ashobora kuja gupangana akavuga ati reka ngire ho studio nanje ndahakura ico gitekerezo ndabona nko producer ko mbona everything ndabikwije kugira ngo ndamuhe sanga namubaye akarere ka Bujumbura bagezemo gute havuga ati je harageze Bujumbura biragoye sana ni birefu kugera hano mugabo icyo nibuka cyo naje nzanyo n'ibintu bibiri mugabo abandi bo abavyeyi urabona nibo baturungika twe tuba twiviriye birimani je naje nzanyo na university mugabo je naje mu mutwe hariyo mind ya production nta no kona natonze wangu wapi ushitse budget azaciye nashitse budget ndagenda nashitse uni barambwira ngo mwe kijya giparo bana bapoire bavuga ati abiweze kandi izo tariko wari wayidunze fresh ubundi burya jewe ndumudocteur hajya wize medicine nagomba kwiga medicine nikibazo naragikoze ndagitora nubumba ndumuganga mugabo antwangira ndumuganga w'amajwi naje nje kwiga medicine muganga ndavuga no reka nigire mu muziki kumbere ngira nzosubirayo sinzi muzondongeka umaze gushika BJ abavyeyi baguhereje bamaze n'umwaka bazi ko niga n'uburare bandungikira ngo umana inoti barungika Nashe ndayijana mu studio kwigira nigira mu studio nigishijwe n'abaproducer benshi bose bari bahari Endomike Miri Pro Coride Magic Gigabit Trick bose naragiye kubarondera nakoresha ya Minos nabo bagusaba inoti urumva ugiye kwa producer nyene nawe urabizi nawe urabizi mwanya yoshaka gukora mu ndirimbo urafise n'ukuntu nyene wipendeka tukavuga ati none bimeze gute uze ko akeneye amazi uca wiruka kuyazana atanakubaye ukaba nk'umukozi umukozi bakwemereye kuba umukozi baba bavuga ngo kiri kungwa gishika ngo kwa mastereni we yarateka n'umusosi akiruka naje nawe utetse wangu ugasanga nk'umuproducteur yazanye icyana kumuraba akacabwira ati wamuzaniye agafanta muzanira agafanta mu mayera yawe baba sino bavuga bariyiza abaproducer ngaha mugabo nivyo babikeneye kugira ngo nyene nawe ugire iyo challenge ama ushobore gutera imbere ariko ni birefu sana dace muri challenge rega sometime ari gihe ushobora gukomera kabisa ariko kuri uno munsi bamwe mu producteur bavuga yuko agize ico bakora kuri kariyere yawe mu bari bamwe mubo mwakoranye cyane bakwigishije no munsi bagurungikira nka message bakavuga ati bro ejo twakoze n'ibyapfuye gusa kabisa yego benshi baranabivugira ku ma media kanyishimira kambwira narareze umwana akura ukabona nyene ko abiryohereho antuka niho bibabariramwo wangu kubera kumwe wese abafise abafise umwanya wiwe n'igihe ciwe azotegezwa kugaragariramo rero jewe abo twabanye bose baranyishimiye urabazi benshi ni hafi ya bose mugabo hariho especially babiri bamfashije muri career ni Chizo Boy na Trap Beat n'abantu barabari mu family nibo batuma mbandi uyu mubona nibo babikoze byose kabisa mani bayeza ndanabashimira gose kuko narumva banzanye mu kiganga cy'amaji kabisa uraje mu gisagara cya Bujumbura kuyiga avuga ati jengeze Bujumbura no kuntu nahumva ndi mu Kayanza sindahava eka nikubitira akazi kazonyubakira umuryango kazoma buri kimwe cyose nifuza ariko kandi byagenze neza kubera ko iyo nimwe
mu kintu wakoze kigwa connection n'abantu b'Ibujumbura kandi barashima abanyamujira. Of course. Ukacuronka abajama byihuse. Banyabo. Bazima taraba. Curonka abagenzi banyabo kabisa. Ebana. Mugabo umuntu wese entre ni decision umuntu yifatira. Sinoca mbwira nabandi ngo ndabagumure bahebe ivyo barimwo kugira baje mu muziki. Jewe yariyo destination yanje kuva kera cyane. Donc n'abavye nabasavye n'ivyo bibazo byose nabikoze kugira ngo binshikane BJ binshikane ku mu producer. Urababesha ati je ewana nakubise ikiwani cha 5 ikibazo naraciza ndagikora ndagitora tora bagira umanuka Ibujumbura kugira manuke urumva ko ewana kabisa bimaze gushika uramanuze mu gisagara cya Bujumbura ishuri urarikwevye ugiye muri kariya yo gukora imiziki yo kuhinyanyura imiziki abavye bamaze kumenya ko ishuri wari swasi wari kwevye na ya noti barungika minervari warikoresheje ibindi bavyakiriye gute bazakiriye nabi cyane hari ubwo twigeze kuba dukora imiziki muri 2023 uko urumva yari 2022 yose niyo nizo 2023 umva baca barabibona bamaze no kumva na ya miziki imwe yamaze kumenyekana baravuga ubusoba mungu wacu ewana birahara nibirefu baratumwana baragira gute baraheba baragudukuramo mugabo uko bigenda biragaruka usanga abavyeyi bagenda barakubabarira bagenda baragutahura mugabo haramaze ikiringo c'imyaka nk'ibiri 3 to telefone aho mutota utovugana kimwe yani wewe warahebwe uri umuntu waraciye mu muryango kandi byaranangize ko ingaruka zimwe mu mutwe mugabo munyuma ndagenda ndabaho buke bindatinda ndatora intumbero mugabo bimaze kugenda neza bacibura bizi nyine abantu bose ya maraso kabisa nguko numva ko byagenze numva ko ari uko ariko numva ashaka kumenya kuri Jibo yari ifite ikizere kiriya gihe uvuga ati je ndaretse ishuri ubundi abavyeyi nibo bandihiye kandi batanze amafaranga atari make niyo batanga bino bintu ndabivuyemo ngiye mu muziki wari ufite ikizere neza mu muziki kuzoza ugakora ikintu kuburyo abavyeyi bazogutahura bazovuga ati kumbure nubwo yahevye ishuri akaja mwiri naho mbona atari kabisa so buriya hari ikintu abantu bakunda kudaha agaciro ibintu bikuvugiramo canke ikintu kiguteramo je nari numva umengo nta nubundi buzima nobamwo kandi byagiye kugenda fresh kuko naragerageje umva usivye n'ikizere umvise ubwo buzima nari mbayemwo wategerezwa kumva yuko nkwiye gukora abantu twabanye barabizi ko namwe ndi umuntu atravaya sana ku rwego rwo guko hamwe nanagwara kubera gukora umva nari mvuga ati nta kindi kintu kiri inyuma atari imiziki ikintu cyose cyarampevye sauf imiziki ndiko ndakora nizogendera ncira inzira imvuganira nategezwa kubikora byanka bikunda kabisa nuko urashitse neza na neza watangiye gukora imiziki byagumiye vyorohereye ku buryo ushobora kuronka kumure produit nziza ukavuga ati nubwo byanse nakoze imiziki biranka ariko umunsi ndarotse produit nziza bituma Jibo izina bitangura kugira iyindi mizi itandukanye niyo nari mfise aho byagumiye byoroheye kugira basi uwumve ko izina Jibo ritanguye kuza muno muziki cyane gusumba wanashima ahantu jewe novuga ko byanyoroheye nari strategy ko nari umuntu agira amahojeje cyane nari namaze gutahura yuko producer agirwa n'abaririmbyi so maze kubona ko producer agirwa n'abaririmbyi ni ikintu cyambere narondeye team y'abaririmbyi shobora kwikorera nkabakorera imiziki kugira ngo produit yanje ibanze ije ku mugaragaro so rero novuga aho byagumiye cyane kwari kuronka abaririmbyi shobora kubona ko duhuje vibe duhuje everything kugira ngo dukore ikintu cyiza aho niho byagumiye ko byantwaye igihe kirekire cyane kuyiga ku baririmbyi bose bari bahari especially urazi yuko umuproducer kiri mushasha dashobora kurungika beat ku mustar ngo nayumvirize musomeshe muri kumwe rero abastar nabo ntabona ari kuronka naciye nigira mu bari hasi cyo gihe nshobora kuronka byoroshe
rero nawo kubera haba harimo abantu abanyempano bake biragoye kugira ngo ugwe ku munyempano mugabo maze kuronka abaririmbyi twaciye twataka ibindi navyo abasigaye ingorane y'igihe gusa yego indirimbo ya mbere wakoze uravuga ati iyi ngiyi imbere urufunguruzo rukomeye cyane ndetse n'ubu aho uri uko wavyibaza wasanze ariko n'ubu bikimeze kubera ko ushaka kuvuga ati indirimbo imbere urufunguruzo uwo mwanya nyene ariko umaze gukura ukabona umenganya kubereye urufunguruzo ni ya indirimbo uvuga ati iyi nye kabisa yarambereye urufunguruzo indirimbo ni nyinshi umuntu aba amaze gukora zigenda zimushikana kuri byinshi mugabo iyo ndaba nimwe ya mbere yatumye nyene Jibu izina Jibu the Classic baryumva nayo ni legend ya Rinoji niyo ndirimbo yatumye ngira attention hano mu gisagara abantu bagatangura kunyibaza ko bavuga umuntu ni bwoko ki niyo ndirimbo yanyugururiye imiryango yose kabisa ntitwa tumenyereye Rinoji aririmba muri ijya style ariko twaje kumura muri ijya style ku ndirimbo mwakoranye igitekerezo cyavuye he cyumviro neza na neza kugira Rinoji ko twari tumumenyereye nk'umuririmbyi aririmba hip hop ariko kuri ijya legend aza n'indi style navuga ko yavugije abantu benshi cyane navuga mu Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda strategy yo gukora kujya cyane icyumviro cyo gukora kujya kwa Rinoji iki niki hoba harimo uruhara rwawe cyane Rinoji yaraje avuga ati Jibu je nkorera indirimbo imeze uko mabuno buryo nibuza ko umuntu wese azi ibibera muri studio haba ama idea y'abantu benshi cyane ijya ndirimbo imwe ama idea y'abantu benshi bashoboka mugabo ijya ide yuko Rinoji ashobora kuririmba muri R&B ni ide tugihura kujya navuze ndiko ndahiga abaririmbyi dushobora kuzokorana muri career ni ide tugihura jewe nari numva cyasanga nawe arayumva arambwira ifoko tuzogera wono umuririmbyi wese arafise ukuntu baba bamumenyere muga akavuga ati reka nzogerageza akantu kamwe mpime numve sinayo ya mbere ijya burya sinayo ya mbere kandi sinayo ya kabiri ntigeze kuririmbira umukobwa ari hano mu Kayanja iriya ninde yayikoze ayindira Daniela Mudemara Daniela yari ya kera yari ya happy ariko R&B yatangiye kuririmba ya mbere yari yitwa Angel nayo niyo twakoze mugabo ntiyagenda neza shadukurikiza deep ijya bakoranye n'abakiriku ijya burya ni ya kera cyane gose ijya deep mazige kinini ni ya kera cyane gose ni cyagiye tubonye ya foto ijya bayeho legend itarabaho kandi nameze neza ra ijya bayeho legend itarabaho yabayeho ya foto tubonye Rinoji cyane muri Bantu Boy afise agatentire ka rouge kuntu ubwo ni double J ya kera ko oya nta nubwo twayikoze double J nakiriko bari muri Bantu Boy bari baravuye bari Birman Boy hari kera cyane urumva connection nibaza ko yavuye haje ko yakiriya urumva Rinoji agikora legend double J bahuriye muri Black FM acaramubwira nyumvisha imiziki yawo amwumvishije yarafse yose acakundamwo deep urazi rero abastar nabo abagoye aracagura amaze gucagura haje aho processes yo kuyikora zijya zatuza zose zarakozwe mu deep ihari deep imaze imyaka hafi 4 iba iriho mugabo mu nyuma rero yagiye kugerwa igihe cyayo umwaka weze mu mpera nkuko n'izindi zihari ngaha zimaze n'imyaka na 10 zizogerwa kwigira za 2005 ariko kubika projet naho nibaza ko bivana na projet kwera ko ushaka kubika projet ugasanga uyisohoye byararenga bivana na projet wari wakivuze kuko harabaho indirimbo ibifise lyrics of gati zizigezweho niba kigezweho uyisohoye icyo kintu cyavuye gacha ba expired novuga yuko ivyo bikora sero na écriture uba wakoze ni no kuba wumva ibintu yego kabisa maze korana n'abaririmbyi benshi cyane ariko ku producer ari umuntu avuga ati umuririmbyi dukoranye vraiment arangora gumazana ama idea menshi buri mwana ugasanga idea ntizihera uba ari umuririmbyi ameze uko umaze gukorana usanga idea zose zidahera ashira kazana yindi abaririmbyi bagira characters zitandukanye iyo ni imwe mu myitwarire y'abaririmbyi kandi nayo ni myiza kuko haro nabandi bashobora kuza agakubita rimwe agaca nigira akazobwira ati uzohe director ntunampe ha director ndayumvira kuri YouTube barabaho kandi bose umwe wese bivana nuko yiyumva abo ngaho vraiment abunye basaba tagaciro wigirwa cyane
oya hari ubazi neza yuko yamaze guheza yego kabisa kandi ugasanga ni fresh ewana yije kandi nama mbona wewe nyene uzipost uvuga indirimbo irasara fresh uribona wewe nyene hajya bayakubise rimwe ewana rimwe agaca ntanayumvirize wangu no muri shooting akagenda avuga nyibutsa bamwibutsa amajambo abaririmbyi bafite talent kabisa babaho kabisa so maze korana n'abaririmbyi benshi ariko abantu tubona ukorana cyane ni 𝐿𝐿𝐺 murakorana cyane na Muri yagiye mu gitigiri cy'abantu mukorana cyane hajya undi my sister undi hajya ninde mukorana cyane eri promenga nawe ni muzika mukorana cyane yewe na eri pro wambwiye arimbe R&B no ni kwa kuri nakubwiye umuririmbyi akumega ntivyatotsera ntijavuga ngo ntivyatotse kandi indirimbo yiwe imeze neza naciwaye ariko je ahubwo ni processus nijya ni project mwomenya dufitanye na Elpro ubundi munsi tuko turabitegura tuko turagerageza kugira buke kandi urabona biriko biraza bimeze neza cyane kabisa je mbona ari sawa pe of course umuririmbyi ategerezwa guhindura akana akamenya ati reka nze ndaryohera abakunzi mu buryo butandukanye oya si kumenya point faible na point fort abo ni kuryohera abakunzi mu buryo butandukanye ariko je hajya ahantu ntago nawe nyari sawa arashobora kuba ari wewe mu bugaje usanga hari abandi barenga igihumbi bizoza gusanga oya nta na kimwe cyagoranye everything is good pistora ewana warabarashe ko baranazime rega gukritika igikorwa Starboy ni imwe muri critique sinzi kuri rwacyumva ngo ni imwe mu bintu ni reaction urashobora kuvuga ati ikintu nikinyohe nk'indirimbo indirimbo ya Eminem urabona ko ari we arapa fresh kurusuma n'abandi ukumvira kubihi mugabo gasusanga hari ubundi yaryohe rero usanga side yawe ataku ugira umere nk'wa critique ajya ari chevale abwira mukombozi ngo nahebe imiziki ngo ntavyazi kugira ngo ngo yagiye ngo kwitoza ngo abafitira umushinga amateka gataho umushinga amateka baramutusera abantu novuga sigiza gupfa kuvuga ikintu burya gusohora ikintu nivyo biba bikwiye kuba bigoye hajya mukombozi koko nta kazi nta mana afise canke ababivugana nibo batamiziki none reka mbaze ikibazo umukombozi izina mukombozi iyo nyene uraryumva woshaka kuvuga ngo nta mana birakuze kabisa izina rashogera hajya ata talent ahubwo menye iyo talent yari yo ahubwo ababivuga ni gutahura koko bavugite baje barashaka kubavuga ngo ndiko ndagomba kubica ku ruhande kuko singo ngunda kwinjira mu makimbirane y'abantu kabisa nuko imiziki uri kurayikora mu gihe harwamye ati abantu iyo bakunda nuko bakorera umuziki numashaka kubaza kino kibazo mu gihe 𝐿𝐿𝐺 na Muri sinzi bari mu rukundo iyo ukora bakorera umuziki bari bimeze gute kubera ko bamwe umenga project twari umwanya muremure kubera ko umuntu umenga harajyamo n'ibindi bintu basanga nyine mukoze umwanya muremure azantu bakundana nyine like ewana rero ukuntu je bamaze kubona bari abajama bazi gutandukanya ibintu byabo n'urukundo iyo bari muri studio ewana amaromance ntabura ngo sherigira akantu gutya urumva mugabo mbona umwanya ahubwo bari muto cyane nk'iyi ndirimbo ihorere 𝐿𝐿𝐺 na Muri indirimbo yatwaye umwanya muto cyane kuko baje bafise igihe gito cyane cyo kuyikora bose bari mu makonsere n'ibintu byinshi iminota mikeya cyane rero novuga barazi kugereranya bakavuga ati no mwanya turi mu rukundo no mwanya turi muri studio cyane cyane yuko je bata bintu hoza kunzanira by'imundo muri studio kumba nifitiye ama programme yandi ni hora bikuje nabashi tumwereka abantu kumva bavugira hejuru yashire oya ndabimenyereye ndabimenyereye nari yakiriye nyene banarababaye narakwije ari yakiriye ndabimenyereye ko tubanye igihe kirekire birihuta cyane turiko turarecordinga 𝐿𝐿𝐺 asanzwe ari umuntu amajambo rero ntabwo yandika asanzwe ari muri babaririmbyi na R&B yakubita freestyle aza kuri mikaga kubita mu gihe Muri nawe
mu gihe wowe uri kuragira ibyo wawe usanga n'umuntu akora idezi watekanye cyane nta nuri muri studio urashobora kumva utarigera umwumva nakajwi mugaba hagezweho umwanya wiwe niba ari verse yiwe anaza tugende twahejeje abitegura ari calme cyane yego ntibirashuka ugasanga kumbure wabaye program kubera ko abantu bakundana ari gihe bishika bagacana bagafite ubuntu marango telefone yawe nabonye umuntu yanditse akantu umva n'utuntu bapfa abantu bakundana duto nyene twaduhara ntibirashika mwapanze gahunda ukumva ati kubera ko batari ko bahuza neza wababuze ugasanga nibaje muri studio nyene kubera ko habaye akantu katameze neza bivanye na gwa rukundo amaranga mutima y'iki sha wapi kabisa ubundi iyo programme ya studio ni kintu twese twubaha ko tuba tuzi yuko tawundi manya dushobora kuronka nk'iyo vibe keshi jewe boy sinzi ko bongera bamaze gushwana batari mu misi yo recording mugabo uko mbona kenshi baza muri studio umwe wese afise icyo agomba acagiye none bashwana muri Marivu ngo umwe ya frere ngo yamushwaniye ndabyibuka neza kweri byibuka kipo oya nta no ko nkunda kujya mu bare usanga nari ndi muri studio ngira umwe ya frere ngo aramukubita amangumi byo bibuka bamukubise nge bavuga ngo yapfuye rinoji umukobwa ari hano ari kuvugisha rinoji umukobwa aca mu guhushura mu ya frere yo reka ndaza kubaza bwiyo ngo baza kumubaza kweri moni ubundi abakozi batashaho kubita kweri sindabimenye kweri kandi sawa sasa urumva rero urabona umusanze je namangaha ndibaza mboneka gake kubera ntayo zira ama project none no yaronkana umwanya w'izo nkuru ga Star Boy soragega honye arava amayide y'imyandikire ikibazo nuko nanje ntandika kweri mugabo igihe natanguye kwandika nzobaza neza numva ako kanako sha wapi kweri rega naro gashako simba mpari kenshi kwe mba ari kuvugura zikurikirana ndazikurikirana hajya mu ijoro ntejeje akazi mugabo nkiyongira yarancitse sinafate ko wayibonyera gucika yarancitse mugabo nzoyibaza kabiri biraryoshye ninagaruka nzosindayivuga kabisa tuko turakora ariko tuba tuvuga ati mbona kazoza iki no musina gusaza muri studio ya kandi studio nziza cyane classic sound merci beaucoup ni studio nziza cyane ariko kandi muri kazoza uri gutegura iki uri kupanya ikintu mu project kumbure yibone ku yindi level ejo tubone Jibu afise ingendesho ya danje nko producer amafaranga yakuye mu muziki uri gutegura gutimba kazoza mugabo mumbona kaduza jewe sintegura mu modoka ko nubundi sanze ndayifise ako nagenda n'amaguru ahubwo nzoba wishanje mugabo mu byo ntegura harimo projet zishobora kugirira akamaro abaririmbyi bacirondeza mugabo n'abamaze kurondera bamaze kuronka duke projet ndazifise ni nyinshi sino nashobora kuzivuga ko zoba nyinshi mugabo ndafise projet uno mwaka nyene aha nyene muri classic sound hazova ibintu bishobora gutanga akarusho ku baririmbye bagitangura kuko nibo bakunda kugorwa cyane n'ibikorwa n'ukuntu babikora n'ukuntu babimenyekanisha n'ukuntu baragorwa n'ukuntu direction rero nico niyumvira ko dushaka kuzogenda turafasha ku baririmbye bakiza kandi Imana idushoboje uno mwaka nyene bazobimenyeshwa yego kabisa woni Jibu asanzwe akora neza na neza nibaza ko benshi bazokurondera aba artist barakurondera iki ko address ko umuntu akeneye Jibu nibaza ko uri artist anashaka kuri nimero ya Jibu baramaze kubibona neza cyane iyo umuntu akuzanira ama projet menshi cyane haraba reduction cyane wo gumahandi nyene tusha tubiyaga nyene nk'ibicira nyene ukuntu tubigira nyene na cyane cyane ko bitanazimbye mu kino gihugu cyacu cyo gihugu gukora umuziki bikizimbutse nibabure banyarutse ariko tukiri ngaho muri production ariho ibyo usanga production yiwacu taragira ko novuga yuko abandi bamaze kugerako habuze iki kugira tugere kuri production nk'izabandi bamaze kugeraho ugasanga uravye quality ugasanga twebwe ari utuntu tubuze paraporo y'ibihugu byamaze gutera imbere mu muziki ubona tubuze iki muri production y'u Burundi kumbure na producteur bakora araba kino kiganiro bumve neza na neza ico tubuze ko muza kugihuriza ko neza na neza
so je novuga yuko nta kibuze ahubwo ikibuze ni intumbero iyo ivyo dukora impamvu ndakubwiye iryo jambo rirakomeye cyane uravye umuziki w'Uburundi muri rusangi n'u Rwanda shaka nshiremo kuva mu mwaka wa 1997 novuga ko umuziki w'u Rwanda n'Uburundi warashoboye kugwingira warapfuye umuziki w'Uburundi n'u Rwanda warapfuye generation ziri nyuma y'iyo myaka zose ziri inspiré n'imiziki yavuye mu bindi bihugu iyo ni nayo ngorane ikomeye cyane yabaye mwa bino bihugu byacu bituma n'ubu no munsi umuririmbyi wo ngaha ashobora gukora imyaka 20 mugabo agashikira umuririmbyi wo mu bihugu biri ngaho hafi aho muri Afrika nimba ari Nigeria canke Afrique du Sud ugasanga nta valeur agira kubera iki umuziki w'Uburundi warataye intumbero kandi ibi bintu ndabivuze birakomeye cyane urabona twebwe abaririmbyi aba producer haba ngaha no mu Rwanda ivyegeranyo jewe maze gukora ubwanje ngana n'abandi ba producer abaririmbyi benshi mwino myaka 30 ishize bose baza batwumvisha indirimbo azanyumvisha indirimbo nk'iya Rema anyumvisha indirimbo nk'iya P-Square ngo ndayishaka uko kumva iyo ngora mu gihe nta muntu n'umwe ndigera nzanumva ambwira ngo nkorera indirimbo nk'iya 𝐂𝐶 kandi turazizi nyinshi n'ubu nizo zikiri hit kandi ziya ndirimbo igihe zasohoka igihe mu gihe cyazo igihe zaja mu mahanga zaba indirimbo zikomeye cyane uzorabe ndaguha akarorero gato umuririmbyi w'Umurundi uno muzi arashobora kuva ngaha akagenda mu mahanga n'umunyarwanda akagenda mu mahanga gukora igiteramo akitabwa n'abantu b'abarundi gusa sivyo Sadbe yavuze ati ngo na showcase ngo bijya sibiteramo sinzi uko bashobora kuvyita mugabo je novuga hajya ahantu barayihendera cyane reka ndaguha akarorero uno munsi je nakoze indirimbo ya Magaba featuring Rosa Mama Rasco uramuzi yari remix nganda kubwire yuko hariho imigwi ndangakaranga ngaha dufate nka Magaba canke nk'abarya biningi T-Band indanga Burundi n'abandi ntovuga bene ntare iyo asohotse bagenda muri festival urumva festival hahuye ibihugu birenga 100 ni stage nini ya cyane gose hama ijya stage iyo bageze kuri stage umva hari ukuntu umuntu agenda mu giteramo kubera agafaveur sivyo ndiko mvuga umwanya mure mugabo nta kibazo ukuntu agafaveur abagiye ko yaje no kuri stage ugasanga ari kara performinga nta gishashe mugabo uzurabe ijya migu yacu bajya bashobora gukoresha ibi bicurangisho by'iwacu twebwe abarundi inanga iningiti umuduri urumva akaja kuyipiga bro n'umuzungu nubwo abaravye hariya ku kiyaga ca hindukira uzorabajya ama video usanga abantu bose batamariye umusho w'ingoma abantu bose bavuye mu byabo mugabo mu gihe umuririmbyi wo ngaha yagiye kubera ari inspiré n'imiziki imiziki yavuye mu bindi bihugu atazi no gukora ushaka kumbwira ngo uzuza gukora afrobeat uzuza gukora piano ngo yirushe umuntu yayitanguye iyo niyo ngorana abaririmbyi benshi bahura nkagira ko nsaba icokorwa kugira ngo umuziki wacu ugire valeur bakwiye kuza bakemvesisa jewe narateguye uruganda runini rwo gukora umuziki w'ikirundi ndavyita afro rundi maze igihe kireke ndabipostinga bro ngiye kuvyigako ngiye kubikora naraduga ruguru kuja kurondera inanga yavuye kugira nda recording ugasanga iri recordingwa ni micro ya $1000 ivyo ni ibintu igihugu gikwiye gushiramwo ubushobozi n'abaririmbyi bagashiramo imiteye tukabirondera ibaze Starboy nk'ubu turondeye ukuntu ijya ngoma ujya abatimbo dushobora gufata ijya ngoma tukazoyikoresha muri izi production zacu tukayigira nka drum kit ibaze rero iyo ndirimbo yokogwa mu gihe twaba twayikubitiye ko umujya w'ingoma fresh tugashiramo inanga ya tugatora ijwi rya bien rifise quality tukaronka karite y'u Burundi niyo mpamvu vuga ko aba producer b'Uburundi nta kintu kimwe tubuze ahubwo dutegekwa gukora arabuze n'uburyo dutegekwa gukora ibintu twebwe tutakuze twumva jewe nakuze numva inanga y'amaconco ijya nango yinzaniye nk'ubu boduha ubushobozi tukabigira korosheshe tukabigira ko evaluation tukabishira muri izi production zacu hama tugatangura kubikora
ni ibintu twakuze twumva, ni ibintu biri mu maraso yacu, arrangement twobiha yo very big. Rero mu producer ngaho aragenda akabitegura, urabona nk'ubu je nateguye afro rundi, SBM yarakoze afro ndundi, Joel yarakoze afro ntare, haro na 𝐈𝐿𝐁𝐷 ngo afro nanga, n'uyu mushasha gira yarakoze nimba ari ngo Timbo Music. Umuntu wese mu producer aragenda kugerageza, mugabo kubera bari umwe n'ubushobozi buke ntashobora gushika kuri karite, ntashobora kuronka igikorwa gishobora nagwa kunuzona umuroni we kwaririmba sengeri ibaze bayirusha abatanzania, ntushobora kuririmba singeri, ntushobora kuririmba amapiano. Deja wanyene log drum cyo dukoresha nizo ngaha du hacking. Log drum ya viro ushobora gusanga igurwa $500 wangu nangahe. Umuririmbyi w'umuntu arimba amapiano azoguha deja indirimbo yose ntaguha $500. Donc rero baduhatira gukora ibintu natwe rero urumva nko kurondera ubuzima tukabikora, mugabo nibaze igihugu kidushigikire akana kamonteye, hanyuma dugerageze kwivara ubushobozi turabufise, ibintu byose turabishoboye. Nimba twaramaze kubereka izo idea tukavuga ati turagomba gucrea umuziki ku buryo ugiye ku performinga muri Afrima na Banabo yari muri chambre hari yazoshaza kuraba avuga ati umujyono wahe iyo sound ni bwoko erega Starboy sound ni ikintu kigira reaction ku mubiri w'umuntu, kubera ko none wowe iyo uryamye hari indirimbo wumviriza niyo uri mu kabare izowumviriza ivyo bintu bitandukanye ko turumviriza Serendio sikumviriza ni ijya instrumental yonyene no bose n'indiyo bataririmba irakumvisha ama reaction iguha nayo kumva yuko ukwiye gutuza ukicara mu gihe bakubisemwe ibiririmbo binyero gucyumva uhita uhaguruka ntunabimenya no kuno wahagurutse. Rero twebwe akantu gatuma twumvikana nk'abarundi nk'abanyafrika nk'umunyarwanda nk'iyeki nizananga zacu twirwa turato, niba bandi twirwa turirengagiza, niza ndirimbo z'akaranga bakora ntituzipose bamwe, ntituziha agaciro n'aba promoter ngo siho ndirimbo yasohotse wangu kandi ni yakera muga nta hantu ndayibona, bakende bayirabe amagaba featuring Roza Mamarasko yitwa Wapfuye. Hama tugerageze kwinova izo boro tuzikoze nubwo uzoja muri Afrima bro, nubwo batazoyiguha muga bakabwira ati performinga gusa uperforminze n'umuntu azoba ari muri chambre akumva iyo sound izomutera kumva kuza kuraba wow sivyo none gusa ikintu mvuze nico kwera ko ndakongere nakandi ka nabonye gusa abantu ba Zambia abarinzi ba Zambia barimba imidiho yabo bagatwara ubushimwe of course. Oya muri 1965 abarundi cenda kurikirana ibintu byinshi, abarundi bagiye muri Dakar muri Senegal niho batwariye agashimwe kambere abatimbo bambere. Umva icyo gihe byari biri baravuga yuko ingoma yakubishwe ku buryo n'umuzungu bibaza ivyari ivyo bavuga none ibi bintu nibiki kuko nivyo byaje. Wowe ntuzogenda gukubita piano ngo wemeze umuzungu, mugabo ufashe inanga ashaza kumviriza ko azobayumvirije ikintu atari bigera yumva kuva yavuka. Rero turiko twemvesa hatariho tushaka gushika muri Afrima ngo yitware uri kurakubita amapiano habiweze kandi ingurira imbere ku Nigeria basanze wabo babigoye kabisa. Uzogenda kubita piano mugabo mukore bari kimwe aba producteur mwicara ahantu muri uburyo byo bikenewe uburyo bwinshi kabisa, bikenewe uburyo bwinshi. Uzogenda baze bajya bose bamaze kubigerageza cahura n'intamba myu ya bije agacha stop. Jewe ibintu ndabimazemo ubu bushakashatsi ndabumaza ku imyaka 4 mugabo nubu sindashika ku gikorwa nyezina, sindageza endemi kuko urumva cyangwa ku kintu gisaba $1000 nka cyangwa uruka kukironde kazoca ngaruka nakirose kumba uwo mwanya ntaye peut-être ko nzobisigira ngo wa Mungu wanje sinzi abibanda mugabo na ingora niri nta handi. So nibaza ko bizogenda neza reka tuvyitege. Niko ko mugenda murabivuga kujyamo amafaranga muzabona nabo amafaranga menshi ama muguri ivyo bintu. Bana bamenye ko umuziki wacu wapfuye. Wanashima Starboy uze wumvirize aba batama buhoro mpora mbona ugenda uganira n'abantu azokubwira ko atandirimbo n'imwazi. Why? Ego kweli. Kubera kavuga katandirimbo n'imwazi kandi zirigwa zirabagurira ama BMW, ziriga zirabagurira ama Subaru, abandi birirwa baragura ibiki bitandukanye. Bakabona umenye ivyo oya biko umuririmbyi w'umurundi akubise 5 million de views mu mwaka mu kiringo cy'amezi 2 aratera induru
ngwe bana ngo ndarenze population burundeze yo nyine tugeze kuri 14 million bisigura ngo nta n'igice cy'abantu bazi iyo ndirimbo yawe mugabo ucutera induru mugihe indirimbo ya Chansho ya Misi yasohoka umurundi wese akaba yizi wese atarezo social tena n'indirimbo zabo ntizapfa n'ubu ziraca none kubera iki muri arena arizo bavuza kubera iki batavuza indirimbo yo muri 2005 basi gusa ikintu igora kimbabaza ikintu nabonye abarundi sometime hariho timu iraho hajya bayita gute hariho itimu iraho irimwo basi hariho karaoke urashobora gutegura karaoke muri arena ukavuga mamagara abantu bakera batama bose baze ngaho bakoresha ibyo vyuma vyabo vya kera cyayuba karaoke nziza mugabo niga kiba biyumvira ko bavuga ati reka duhamagara abavye ba Sylvestre baracaniho of course hariho bande bacondo baracaniho abantu bose muri arena baca bumva reka tubahamagara iya sound iragukubita mu matwi ikakuvyurira ibintu vyawe vyose umushaha ubundi umuziki ni ikintu gishobora gutera ama emotion umuntu akumva neza yuko ashitse ahantu uzumviriza no muririmbyi indirimbo ntibigoye kuvuga ko iryoshe canke itaryoshe ukiyumva rimwe gusa harabona amambona ama promoter mutihanga no kivuga ati wapi uyu muntu aradusondetse handi ukavuga ati umuntu aranyemera indirimbo ntibigoye kumva ni sound ni ikintu wumva n'ama vibration akutera kumva umuziki urakwinjiye mwinanga bayikuvugirije nawe ucumerereza ucamva ati harabaye ikintu abarundi batewe kera bavuze ihembe bavuze piano gusa aho nyine bavuga ati of course nta kindi kintu bisaba ntibisaba kugira iki nico kintu gishobora gukura umuntu mu vyiwe vyose umuziki nibaza ko bizogenda neza uko umuziki utera imbere uko bazoba ari amafaranga menshi muri iyo myaka iri imbere ni ikintu dukwiye gushira ku buryo mukwiye no kukigira ubuvugizi cyane mwe muja ku ma media bakaza bakinvestisa hamwe ibi bintu tukabikora tukaraba ko basi muri 2030 toba twashitse ku iryo terambere aho maybe muri ivyo umuntu ashaka kuvanga amasire mugabo akaguma aririmba agasire kiwabo umutanze narakubita mugabo uzomva mnyujijemo agasingeri 𝐂𝐻𝐾 umukongomani yari Inos barakubita uzomva kubisemwo 𝐂𝐻𝐾 𝐂𝐻𝐾 cyangwa uturumba hariya kandi aguma ameze neza wawe none twe natwe umurundi arakubita akava muri afrobeat ngo wapi ngo ahango siho ngo mapiano ngo reka ngo ndabereke rero ngo umuziki usohoka urasohoka ugiye hari yayo warabibonye bagufata uko bishakiye kandi uri muri legend warukwiye kubahwa n'amafaranga uyafise mugabo uri umukozi mwiza uri umusuma mwiza niko twovuga ukurigezageza kwiba amasire y'abandi mu gihe gwawe babitaye rero wisamburiye ko urugo gwawe nta muntu n'umwe akubaha nuko kumbure nibaza ko biratahuritse twizere ko bizogenda neza cyane igisigaye nibaza ko ari kukwifuriza akazi keza kumbure twere iganiro kigufi ciza of course merci beaucoup ibisigaye mwangendeye kabisa niba ari message mwifuza gushikiriza hari bisimbuka gukoresha kumbe bazuzwarara bakutunuka mpora ndabipost ibi byose ndiko ndavuga imbuga zanje zose barazikurikirana bamwe ni Jibo de Classic ni hose ifo yuko iyi message nogera ntanze nijya nyene jewe Starboy birambabaza cyane kubera imyaka maze muri production nta musi numwe nabikubwiye ndigera nza no umuntu anyumvisha indirimbo yo muri Legend yo ngayo wacu habe basi ni yakidumu ntibageza aza kupiga nk'indirimbo ya Burna Boy agaca yiririmba gute rero gashya aho bikora muri coding aho umenga ariko naje kubwira akumvisha beat ya Burna Boy ngo umva ari nka Burna Boy kumbe iririmbira nka Bruce Melody umva bihu ibihura bivanye na aca yibura aca takara rero niyo message ni muze tureke kuba abantu bakopya abaririmvyi bose ego dukore ayandi mastire kugira ngo dushobore gusohoka igihugu mugabo ikintu cyambere kiduha valeur no ya muziki wacu kandi abaririmvyi benshi je turiko turakorana ndamaze kubashira mu iyo ide benshi barafite imiziki turiko turayiga ko igihe runaka buzobibona ko bizogenda biza basi bagene bashiramo kamwe nico mvuga apana rero bari bakwiye gushiramo aka afrobeat kamwe aga piano kamwe mugabo ziya zikaba arizo inanga kabariwe yamba of course urabona nk'ujya yaragerageje kuyizana nubwo twasanze haraho yayikuye mugabo ni bisanzwe mugabo ari karagerageza rero tukwiye gufatira hajya nyene mugabo araho nibavuze ngo yarashishuye nuko iyo idea yize
ko byabananiye abandi gushishura ngo yarashishuye ako kagabo ko byabananiye abandi gushishura none akushishura ushishura ujya yashishuye reka Rwanda no Burundi yashishuye wakoze shishuye wabo none ko uja gushishura rema agaca biririmba nkande nkari hana washishuye yarema umva ibyo bibaho ejyarema nayo irarende rega bo nitwakwinjira mu bintu byinshi ariko yavuze ati ashaka nubwo nashishuye ngo muri ko ya bo rero cyo no nashishuye biriko biratuma mwira icyo ni kimwaro Starboy ntidukwiye kwishimira kuba abantu bakopya kandi dufise akaranga urafise ibyiwanyu ibaze nko basogokuru boza bovuga ati none umuziki mwaciye muheba generation Z yose nta numwe arakora umuziki basokuru bavuga ati umuziki w'Uburundi niyo mpamvu navuze ko wapfuye arabazomfata uko bashaka mugabo umuziki w'Uburundi n'u Rwanda warapfuye bana sinzi warapfuye babivuganye n'ishavu namwe ni murondera amafaranga rero mugire muzuri of course igihumbi mwemere mu gitangi turiko turabigerageza mu incungu basi tuzovuga ati harababucu nibaza yuko twebwe n'aba producer mbona bariko baraza vraiment ndabashigikira cyane kuba bariko baragerageza gushiramwo benshi babona ko babitanguye kandi biriko biraza vraiment biri ku murindi ukomeye rero vuba tuzogira amaseminaire n'aba producer hama tuje hamwe tutangure kubishiramwo nigo uburyo basi cyo cuma mu kigure mwese yeah of course hama ugikeneye tuzovugana ati nuriyo sound kwandi mazi kuyitoro kayishira mu mashini zabiheze ikibazo nuko atarimo ko ni recherche tumaze nakubwiye kuva 1997 haci imyaka 30 muzogira recherche rero dutwara imyaka myinshi si ibintu bigiye kuboneka ubu brother abiweze kandi abiboneka wagiye oya tuzobikora kandi benshi turakorabora baramaze kugira iyo ide tuzokibakorera batabikoze tuzobikorera kabisa reka rero ngushimire cyane wakoze kuduhereza umwanya bonne chance korana n'abandi bantu barenze kabisa studio nziza n'ababwe mu mahanga bazi barondera jibu bicare ngaha mu kubita umuziki mwiza amabitahire bavuga ati je mu Burundi kwa jibu kabisa ya bama baje bakabikora ama company Afrikidi hanze muri za America turakorana imiziki ziya za fori ni benshi kandi biragenda neza karibu mugabo muze mwumva ko tukwiye kunagura umuziki wacu aba diaspora babishiremo investissement ivyo bintu bizodushikana ku iterambere rirama yego murakoze cyane kabisa Imana ibahezagira abakunzi ba Star TV mwakoze kubana natwe cyane make sure ko amaze kora sabone kuri Star TV make sure ko abikoze cyane ariko na jibo mu supporting mushigikire imboga zibandika Jibuda Classic baza kumubona kuri nawonye no kuri TikTok kabisa ariko nama nibonera kabisa twakinya kimwe banibereyeho so Imana ibahezagire cyane mwese mwadukurikiranye thank you aga